8:20 ndavuga iminota mikeya hanyuma dusenge. Haleluya. Dusenge, dusome mu izina rya Yesu. Reka dusome muhagaze, mugorora imitsi, muhagarare mwese dusome duhagaze. Ijambo riravuga ngo Uhoraho abarira Mose atuzuzinduke kwa Farao mu gaturuturu, uhagarara imbere yiwe, hazoba yikoze aja ku ruzi, umubarire. Mwahabonye 8:20 kuvayo 8:20 yazoba yikoze aja ku ruzi, umubarire utuhoraho agize ngo rekura abantu biwe bagende bamusabe. Amen. Naho nutabarekura ngo azoguteza amasinzi y'ibibugu bibe kuri wewe no ku banyarugo bawe no ku bantu bawe no mu ngoro zawe. Amazu y'Abanyegiputa azokuzura amasinzi y'ibibugu bizimanganye no hasi aho bahagaze. Kuri uwo munsi ngo azorobanura igihugu cy'i Gosheni, aho abantu biwe baba. Ayo masinzi y'ibibugu ngo ntabeyo, kugira ngo umenye yuko ari Uhoraho ari hagati muri iki gihugu, kandi ngo azoshira itandukaniro hagati y'abantu biwe n'abawe. Ejo ni icyo kimenyetso kizobaho. Uhoraho abigira atyo. Amasinzi y'ibibugu azari icago mu ngoro ya Farao no mu nzu z'abanyarugo biwe, kandi igihugu cyose cya Egiputa cononekara ku bw'ayo masinzi y'ibibugu. Amen. Tukomere amashi ijambo ry'Imana. Mana, iri ijambo ryawe rifise ubukuba, rifise ubugi impande zose. Reka rigire ubushobozi, reka rigire ububasha ku bw'aba bantu. Umuntu wese rimukorere. Akanwa kanje kagiye kurivuga karasanzwe, ariko ijambo ryo ntirisanzwe, rikora ibikomeye muri twebwe twese mu izina rya Yesu. Amen. Bibiri tubwiye kuri Mose, Imana imaze kumutuma muri Egiputa, iramubwira ngo genda ubwire Farao arekure ubwoko bwanje. Haleluya. Mose arabwira Imana ati oya, ntabwo yonyemera, ntibishoboka, kuko ntibakuzi, ntibokwemera. Imana yamubwira ati genda bazokumva. Atoya, nta zina ryawe bazi. Yamubwira ngo genda nibakubaza izina ryanje uzubabwire ngo ndiho, nduwo ndiwe, nduhoraho. Sema amina. Iryo zina ntiryari rizwi, n'Abisirayeli ntibari barizi ko yitwa ndiho, ariko imutumye iramubwira ngo genda nibakubaza izina ryanje ubabwire ko nitwa ndiho, kandi ndi Imana y'abasekuruza, ndi Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Ndi Imana yabonekeye Abrahamu, yongera ibonekera Isaka, yongera ibonekera Yakobo. Ndi Imana yabo. Sema amina. Mose aravuga ati tumuwundi, jewe ndi umunyantege nke, sinzi kuvuga. Iramubwira ati genda nzogushiramwo amajambo. Sema haleluya. Imana yagushizemo ijambo urarigira.
tuzamura ibiganza Imana mu izina rya Yesu. Imana yaguhaye ijambo urarigira, ntukihe ijambo ariko urihabwe n'Imana. Iyo warihawe n'Imana abantu barakumva, abagupinga barakwemera. Ndabasengera mu makoraniro y'uyu munsi, Imana ibampera ijambo mu izina rya Yesu. Iyo yaguhaye ijambo abantu barakwemera. Tuvuge haleluya. Birakunda. Iramubwira ati genda nzoguha icyo uvuga. Arayibwira ati Mana, je mu bantu maze gusoma muri Bibiliya bahagaze bagahangana n'Imana bagaharira ni Mose. Mose n'umugabo, ntugafe kwinjira mu bintu gusa utazi. Iyi ni inyeretse afise amakenga menshi. Yesu ashimwe. Ntugapfe gukurikira ibintu udashobora gusobanurira abantu. Ntugapfe gukurikira umuntu utazi. Ntugapfe gukurikira umukozi witwa umukozi w'Imana utazi. Bwana sifiwe sana. Bibiliya avuga ngo, yamubwira ngo nzoguha icyo kuvuga. Mose aravuga ati none erega jewe urabizi yuko ndigimiza sinzi kuvuga. Iramubwira ati naguhamagaye ndabizi, genda. Tuvuge haleluya. Iramubwira ngo genda ndaguhaye Aroni, azokubera akanwa nawe uzomubera n'Imana. Ari umuntu akeneye Aroni, Imana imuguhe mu izina rya Yesu. Azokubera akanwa nawe uzomubera nk'Imana. Mose yaragigimizwa kugira ngo atobore ijambo, ariko Imana ukuri itoranya biratangaje. Hari abantu bazi kuvuga neza, irabarengana. Hajya wowe wiravye ubona warimo mu bari gutoranywa, irabarengana bariya bose basobanutse, itoranyamwo wewe. Nukuri bariho je yari kunoranya gute, ariko Imana irabarengana. Imana ni nziza, nico tuyikundira, itandukanye nuko abantu batoranya. Uzingene Mose yabwiye Imana ngo tumuwundi sha numuwundi, kandi inkoni nayitumbereje kuri wewe. Ni wewe, erega ni wewe, ni wewe. Urabizi Imana ngene imeze, ngo bagiye kubaka ihema bageze mu butayu, ngo bagira kubaka ihema ry'ibonaniro. Imana yabwiye Mose ati muzokubaka ihema riri mu ijuru murizane ku isi. Burya hari ibintu biri mu ijuru bikeneye ko tuzana ku isi, kuko Bibiliya iravuga ngo nimwasenga muvuge ngo ubwami bwawe buze. Tuvuga amina. Imana ibwira Mose bageze mu bugara bagira kubaka ihema ry'ibonaniro, iramubwira ngo ntoranije abagabo babiri basanzwe bari mu bandi bari aho, umugabo yitwa Oholiyabu na Besayeli. Ndabatoranije, ndabujuje ubwenge bwanjye kugira ngo iryo hema bahabwe kurihishurirwa. Tuvuge amina cyane. Bari bazi gukora ibintu byo mu nzu, ibyo kubumba, ibyo gucura, ibyo gukora inyuzi, ukubera ubwenge Imana yabahaye. Ntibari barabyigishijwe. Imana yabatoye mu bandi, ibacomekamwo iyo mpemu yayo, ubwo bwenge bwayo, baca batangira kubikora. Wowe urasanzwe imbere y'abantu, ariko Imana yoshaka mu gitondo kimwe bwoca uri uwundi muntu. Haleluya. Mose ngo aranga, Imana yamubwiye ati fata ndaguha ibimenyetso uzojana. Niba tumva amajambo, erega ari abantu batemezwa n'amajambo, bemezwa n'ibikogwa. Bakeneye ibikogwa. Akira ibimenyetso uzojana.
nibatemera amajambo uvuze bazokwemezwa n'ibikorwa bifadika. Ndagusengera ngo Imana iguhe igikorwa gifadika mu izina Yesu. Iramubwira ngo ikimenyetso cya mbere, fata ukuboko kwawe gushire mu gikirizo. Agushizeyo kuvayo kujegeta imibembe. Agira ubwoba aravuga ati karabaye. Amashira ajegeta. Ukuboko kwaciye kubora uwo mwanya. Aravuga ati karabaye ndahumanye. Iramubwira ati gusubizeyo. Agusubijeyo kuvayo kumeze neza. Iramubwira ati rero muri uko kuboko nshizeyo ubushobozi. Mose ntiyavyumva neza. Bati baya sinda ibintu wapi? Ati none ico ufise mu ntoki ni giki? Ati mfise inkoni. Titerere hasi. Ayiterera hasi. Ayitereye hasi ihinduka inzoka. Ariruka arayihunga. Iramubwira ngo genda uyifate umurizo. Agenda arayifata. Ariko kandi Mose yari umugabo pe. Inzoka ibona aragenda arayifata. Yesu ashimwe. Kandi hajya bujya inzoka ubumara bwayo uba mu murizo wayo. Nje gituma inzoka nishobora kujya umuntu itamanje ngo yizinge ujya murizo wayo iwuzingire ku kintu. Niho haba imbaraga. Haba ku nzoka zijya zikuze haba inzara zibiri. Zijya nzoka zikuze haba inzara zibiri. Izo nzara zibiri iyo ari zifate nk'isato igomba kujya ikintu ihagarara ku murizo na za nzara zibiri ikaduga hejuru. Ikeneye nko kujya ikeneye ahantu hari amazi canke hari iraba ahantu hari udukoko uduhene impongo ihagarara kuri izo nzara zibiri n'umurizo ikaciduga hejuru ikaduza umutwe hejuru cyane ikareba hariya na hariya na hariya ayibonye ikigomba gufata ica yikubita hari icyo kintu kiri hanyuma ikagifata rero igacizirika hanyuma ikagifata. Iramubwira ati rero yifate umurizo fata hari imbaraga zayo. Mu yandi majambo yari mubwiye ngo fata autorite yose y'abanyegiputa iyo muri Misiri uyifate ugende uyifise muri iyo nkoni yawe. Ahita ayifata ihinduka inkoni kwa kundi nyene. Iramubwira ati genda rero. Kubera ko bari bafashe umwanya munini wo guharira n'Imana. Imana irarakara igira imwici kandi yaragiye bati umuntu amhaririza jewe igira imwici muri iryo joro ngo umugore wiwe arabibona kwigira imwici. Muze mugira abagore bazima bashabemo abantu b'Imana. Igira imwici acafata kana ciwe katari bwakoregwe imigenzo yo gucebwa. Uwo mwanya itira gakeba amaraso asesetse Imana ikirigarura. Niyo mpamvu mwisi y'umwuka amaraso afise ikintu gikomeye cyane. Amaraso y'uwo mwana asesetse Imana ikirareka kumwica. Uwo mwana acaba igitambo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turakeneye kitubera igitambo kitubera ikimazi. Tuvuga amina. Umugore wa Mose umukobwa wo kwa Yetiro niwe yatumye Mose adapfa. Yagira apfa ko kanya. Mwabadamu muzotuma abagabo banyu bakira. Inabambia muzotuma abana banyu bakira. Umwana bahita mukora circoncision uwo mwanya umugore yafashe bakebesha amabuye. Kandi ari umwana akuze. Amaraso asesetse Imana yabonye ikirigarura. Kubera ko umugore wa Mose yahagaze mu mwanya wo guhagararamo. Sema amina. Haleluya. Papa ni sawa? Meze neza. Zabe kiba chazigenderako. Kwa kanga yaje na beki yagenda azikoreye none wazigaruye. Numuntu ushobora gutambuka nubu. Mugabo uratambuka. Haguruka turara. Ingo hano. Komera amashimara mu izina rya Yesu.
Icyacu dukomeye Imana amashyi mu izina. Icyatumye azizana ngo ni ukubera akaduga imisozi kubera ruha cyane, ariko ubundi yarakize. Kuwa gatanu yajya adashobora guhagarara. Beki ariko Beki yezibiri kuke ngiza ha ziduze hejuru. Nene mubonye ko ntiyashobora no kwinjira muri biro yinjira ariko Beki guke, ariko yasohotse ameze neza. Haguruka pa, haguruka ziduze hejuru. Izi si zo kugendera ko buzimufasha gusa kubera no gukura arakuze, ariko yarakize. Acana mu misozi. Yambwiye ngo abyuka saa 9, abyuka saa 9 iyugiro abyuka saa 9 y'ijoro, kubera ahantu habi amanuka aneze gute, abyuka saa 9 y'ijoro, ariko yatashe yitegenza kubera imbaraga z'umwami. Oh oh, sema haleluya. Yesu agira neza. Abarozi bari baramuzingazinze bamurugeye mu itongo, abamukandi bamuhora itongo giwe, bashaka kumutwara gatongo kiwe, ariko baribesha naco bazokubwira uzobabanaho no kwikimana. Aho karagaciyemo ndamubonye nca ndibuka kwa gatanu. Yesu ashimwe cyane. Uwo munsi Mose ngo aramanuka agenda, acaragenda bahura na Aroni, baragenda binjira muri Egiputa. Ageze kwa Farao, mbere kaje kwa Farao yagiye mu miryango yiwabo i Gosheni, abwira abantu timana yanumye hayeze imyaka 40 batazi irengero giwe. Babona raje afise ijambo. Uzusubiri wanyu haya kugatumba Imana yaraguhaye ijambo mu izina rya Yesu. Ufise ijambo yanye n'ijambo. Ababwira ati yemwe Imana yamaye ijambo yanumye kubakura hano. Ate baranezerwa kuko haje umuntu abababaye abitayeho, baranezerwa. Ariko agatoke ndabandanya nja kwa Farao, nje kumubwira. Agiye ageze kwa Farao, Farao amubona aramubaza ati we Peti unatoka wapi? Ati nagiye guhura n'Imana. Inyuma y'imyaka 40 namurondera, bari baramucira ubwo gupfa. Imana imutuma hariya nyene. Amina. Imutumayo iyo bamuciriye ubwo gupfa. Agenda, igituma yatinya kugenda, yarazi ko kumwica biroroshe, ariko amanukana icyo yavuganye n'Imana, amanukana icyo Imana yamuhaye. Tuvuga amina cyane. Ageze kwa Farao, abwira Farao ati numbone nka wa wundi. Ubu ufise inkoni? Ati ufise iki? Inkoni ni ufise Peti, inkoni. Twe dufise ubusho amaprizo dufungira nk'abantu, nawe uzanye inkoni hano. Ati ufise inkoni nahawe n'Imana. Ati Imana yahe Yiramusesi yahe Yikairo oteka mfise inkoni iri nahawe n'Imana. Imana iri kumwe nanje ahantu mbone gutya. Imana tinako tugira Imana hano zikomeye, kandi tufise Imana imwe, tufise Imana nyinshi. Bwana sifiwe. Bari bafise Imana 9, iyigira 10 yari imfura y'umwana w'umwami, zari 10. Cyo gituma Mose yakoreshejwe ibitangaza 10 muri Egiputa. Ndavuga kuri kimwe, kiriya kimwe twasomye, ibibugu muri Egiputa yari Imana, barabisenga. Tuya ko mu Buhindi usanga hari Imana nyinshi. Mu Buhindi bashaka gusanga umuntu yicafye cyo tatuwaje, ugasanga iyo tatuwaje niyo Mana yiyo. Mu Buhindi ugasanga umuntu afise kinju yayishize ahantu ariko arayunamira, aturi Imana yanje. Niko bameze. Rero muri Egiputa naho hari Imana 10 zizwe, hakaba n'utundi tumana abantu nyine bagendana twabo, ariko izo Mana 10
zari imana zikomeye. Yesu atugirire neza. Zari zikomeye, barazubaha, barazitinya, ariko Mose yari yahuye n'Imana umuremyi. Imana umuremyi. Avuga ati uje gute, uvuye? Mugabo yamuraba agatinya, adashoboye kumufata. Burya yari guhitira amufata, akagatinya uyu muhungu. Imana yari yamushize k'igitinyiro n'udahangagwa. Tuvuge haleluya. Udahangagwa. Avuga ati mfise inkoni. Ti inkona hayiraza gukora akazi. Wayiterera hasi, ayitereye hasi ihinduka inzoka. Nico kintu cyatangaje Farao. Avuga ati niho nkibona ibirofa, ibijuju, inkoni ihinduka inzoka. Reka mpamagare nk'abantu 50 canke 100 bakora ayo mamaji. Tivyo amagara abapfumu n'abanyamariya bo mu gihugu bazwi bakora izo maji, baterera hasi inkoni zabo uwo mwanya zihinduka inzoka zimeze nka za zindi nyene. Farao araseka gatete sawa, reka turaraba iyo biherera. Mwako kanya inzoka ya Mose ngo abona irahagaze, irasamye, itangura kumira akayoka ka mbere, aka kabiri, aka gatatu, aka kane, aka gatanu. Niba bwari ubuyoka 100 bwose ibumirira rimwe. Hari inkono ufise mu biganza, uyu munsi za kwasama ikamera bwa buyoka bwose bw'abanyamareba, bw'abapfumu n'abarozi n'abakonikoni. Nambu byiza yazamura uvuga amina. Niyahaze yanzoka yankoni ya Mose yagumye imeze kwa kundi turimwe indani, ayigenda nayishimikiza utuyoka turimo. Na cyabaye tekereza ubuyoka nk'ijana, amajana 2 bwose bwinjira muri iyo nzoka, ikitirinduka inkoni kwa kundi nye. Ndagusengera ngo Imana iguhe imbaraga mu izina rya Yesu, zimira izindi imbaraga zabisi. Haleluya. Farao ntacyo yakoze, ntiyabarekuye. Mose ati karabaye. Mose ajya kubwira Imana, terega yanse kubarekura. Inkoni zabo, inzoka zabo ndazifise hano muri inkoni yanje, mugabo yanse kubarekura. Haleluya. Iramubwira ati manuka ku mazi, manuka ku kagezi, kenda kuri Nili ndakwereke. Fata iyo nkoni wikubitemo. Nili nawo yari Imana, barayisenga. Ayikubitamo inkoni, ayikubitamo inkoni ihinduka amazi yose muri Egiputa ahinduka amaraso. Amazi yose, amakinju, ya amazi yose muzi yose, amabombo yose ahinduka amaraso. Umuntu yugurura ibomba agiye koga, amaraso. Igihugu cyose gihinduka amaraso. Mose abwira Farao ati n'umuntu ureme, ati nyingingiri yo Mana yanyu iturekure ibihagarike. Ngo Mose ngo aragenda yongera kubita inkoni mu mazi, amazi aba meza. Farao abibonye umutima ubibuye, ariko n'Imana yari kiramukomantaza kugira ngo yiheshe icubahiro. Bugira kabiri kamvuga ibintu nkabingaye nihuta ngo n'ingoga. Mose aramubwira ati n'ubu wabyanse, ndakwereka je ndavugana n'Imana yanje. Yavuganye yamubwira ngo genda ukubita inkoni hasi. Akubise inkoni hasi, umukungugu wose muri Egiputa uhinduka imibu. Imibu y'icyago itera mu gihugu, imibu yuzura igihugu, bawuri baje niyo bapfa. Nawe nyine Farao aranka kurekura. Mose asaba kubwira Imana, tiwegenda
ntucike intege, subirayo kandi. Bwana sifiwe. Akwita inkoni kandi hasi, umukungugu wose uhinduka ibikere. Ibikere nazo zari imana muri Egiputa barazisaba. Haleluya. Mu masafuriya, mu masahani, ku gitanda, ahantu hose. Murabona ku meza z'abakire haba hari amasorori menshi. Sorori y'amafiriti, sorori y'inyama, izi nkoko, izi nka. Yafundura isorori gute? Yuke. Isorori y'imikeke agasanga y'urukere. Yafundura iyindi sorori agasanga bwa bukere buto buto. Yafundura iyindi igihugu cyose cyuzura ibikere. Mose ngo aragenda, Farao amaze kwinginga Mose ngo ayinginga Imana yiwe, akubita inkoni hasi, bya bikere byose birapfa. Ngo igihugu cyose cyuzura kiba umunuko ku bwa bya bikere. Naho nyine yanka kubarekura. Farao ni ntumva. Ikamvuga kandi kantu kamwe nce mvuga icyo twasomye. Imana yamubwira ngo genda ukubita inkoni hasi. Akubise inkoni hasi, umukungugu wose uhinduka inda. Inda munazizi? Inda ntigira ibanga. Mwenanda mwagwaye. Tekereza perezida w'igihugu nka Egiputa, inda zamufashe. Inda nawe yantu bagwaye inda yo usanga ari muri zarabariye zirabacegeza. Farao akavuga diskuru, indika yukubise kwizosi. Imana ifise abasirikare ndugu zangu, ifise ingabigwanisha. Reka guhagarika umutima. Imana ifise ingabo ikoresha. Inda zabaye abaparakomando. Farao aremera, zarabariye. Abaprotokole zirabafata, umugore ziramufata, abana zirabafata, abasirikare zirabajya. Abo izo wogwana nazo. Igihugu cyose cyuzura inda yo kipeke zarabariye. Nigeze kugenda ahantu ruguru, bandaza ahantu hari imbaragasi. Imbaragasi ku kirago, atari no kumatera, ku kirago. Ikirago kigize kubabaza. Mwe na kirago muzi basha. Ujyame imisegondi, ujyamye ahantu hari ku kirago hari imbaragasi, ntushobora no gusinzira iminota 30. Kandi nturi bunayifate nubwo wazitoroshi, wo tumujyama ahantu hari bihere. Hakujyama ahantu hari imbaragasi kuko igihere umva wo byazengereje tipo. Imbaragasi naho cyane toroshi nuyifata. Mugabe igihere uragifata ukagifyonyora ukabura jyama iminota 5. Ariko imbaragasa ni nkinda. Hano rero abantu batazi imbaragasa bavutse ku ngoma ya Messi. We imbaragasa urayizi? Nazi iyo definition umubwiye. Iyo vocabulary imbaragasa ni inda. Izo zimenya abantu bajyamanye n'imene. Imene inkoko ugasanga mu nzu zirabajya zibamerera na. Haleluya. Hari umuntu yosinzira akajyama agwaye ivunja. Nungari abantu bavuze ku ngoma ya Messi atazi ivunja. Ariko iryo ryagufasha. Igitandura gitabura, ikiraguka giheza, ugumugira gucya. Inda zirabajya. Yinginga Mose tinyingingira iyo Mana ndemeye. Aba basirikare ndabemeye. Sema
Imana ikurungikira abasirikare imbere yawe mu izina rya Yesu kukugwanirira aho udashoboye kugwana, aho udashoboye kuvuga, aho udashoboye guhagarara, irungika ingabo zayo mu izina rya Yesu Kristo. Tuvuge haleluya. Yo, Imana iramubwira tiko banse kwemera, genda ukubite hasi kandi hazi ibibugu. Ibibugu biginka. Ikibugu kikuriye kimwe gusa wova hawiruka ukagera kuri Tanganyika. Tekereza rero ibibugu byateye nk'icyago. Ibibugu biriye n'inka ziriruka. Inka. Haleluya. Ibibugu birabajya. Ariko ijambo nshaka ni ijambo Imana yabwiye Mose kuri 22. Iramubwira ngo kuri uwo munsi ngo azokwirobanurira igihugu cy'i Gosheni abantu biwe baba. Ayo masinzi y'ibibugu ngo ntabeyo kugira ngo umenye yuko ari Uhoraho. Amen. Ngo Uhoraho azoshiraho itandukaniro hagati y'abantu biwe n'Abanyegiputa. Uri umuntu wayo, uri umwana wayo, uri umwana w'Imana. Niba Imana ikuzi izoshiraho itandukaniro hagati yawe n'abanyamahanga, n'Abanyegiputa, n'abatazi Imana. Abandi birabajya ariko ku bwoko bw'Imana. Yesu ashimwe. Ku bwoko bw'Imana, ku bantu basenga nyabyo, apana basegerereza, babandi basenga bafitanye imigenderanire n'Imana. Imana iramubwira ngo nzoshiraho. Yesu ashimwe. Nzoshiraho itandukaniro hagati y'abantu banje n'itandukaniro hagati y'Abanyegiputa. Hazobaho igihome. Ibibugu bizojya Abanyegiputa, imibu izojya Abanyegiputa, ibikere bizokwinjira mu nzu z'Abanyegiputa. Uzi ko hari n'igihe ngo Imana yigeze kubarungikira umwijima ngo wubike igihugu cyose cy'Abanyegiputa, ngo ariko Abisirayeli bari hakaba ni ku murango. Ahantu hari umwana w'Imana, Imana izoharinda. No kuri kw'Imana izoharinda. Ahantu hari umwana w'Imana izohakingira. Ngigiye gushiraho itandukaniro hagati y'abana b'Imana no hagati y'abapagani, hagati y'usenga n'udasenga, hagati y'uwisonzesha n'utisonzesha, hagati y'urara amajoro n'utayarara, hagati y'ukorera Imana n'udakorera Imana. Hagiye kubaho itandukaniro. Bwana sifiwe sana. Baratugwanya, bakatugirira nabi, bakaturoga, bakaduza amabendera ngo nibo bakomeye, nibo bahambaye. Ndabarahiye bigiye gusobanuka kububaha Imana n'abatayubaha. Ninakwambia ukweli. Ukazobona umuntu afise umwete wo kugendana n'Imana, ayubaha, ayikorera, uyo muntu ntugapfe kumuvogera. Birashoboka ko isi itomuha agaciro, ariko Imana yo imuha agaciro. Imana yo iramuzi. Amen. Imana yarabikoze bagera igihe baravayo. Simvuze bya bindi byose, hagera igihe amaze gukoreshwa ibitangaza 9 hasigaye kimwe. Imana ibwira Mose ati babwira bitegure. Yesu ashimwe cyane. Tuvuge bukebuke twitegure. Nibavyumva abinyuma, nibavyumva bari mwitegure, mugomba kujabuka. Wabizi Mose yabwiye mu ibanga ntangere, ariko Abanyegiputa hari ababimenye. Hari abana bari bafise abana babo babagenzi babo b'Abanyegiputa, gati mwe ejo mutakufa.
ejo twe turagenda ati mujahe ikanani kwa basogokuru ati kandi ejo imfura zose zizopfa. Imana yatubwiye kwigomba gushira ikimenyetso ku nzu zacu twashira amaraso kuko umumarayika azakuza kwica abantu bose muri rijoro b'imfura. Ati rero mugira ubwenge uzokira nuzokurikira Imana yawe kayemera kayizera. Umuntu akiyizisha kumwisaheri kuza kurahura bamuhumuriye ati kutagenda tirindira gatowe kugira ngo we burira agacandikira akamesaje umwana ati nsanga kwanaka kandi akamesaje umugore ati nsanga kwanaka bubirirako bari ngaho. Hari abanyegiputa batapfuye kuko basobanukiwe Imana y'abanyisiraheli. Igihe kirageze Imana yakigira agaciro mu izina rya Yesu. Bari bamaze igihe kinini Imana yabitagira agaciro, ariko ababimenye bakaza muri iryo joro bakaza kurana n'Abisiraheli. Iryo joro ntabwo bapfuye. Mu ijoro Abisiraheli bagira bajabuke bagira baveyo, Imana iraza yica abana bose imfura zose z'abanyegiputa zose, ngo n'ivy'uburiza byose, intama, inka, inkoko ya mbere yose yahuye n'akaga. Bundi iyo umuntu areka arakora amafuti ntabareka arakwegereye ingorane we wenyine ubwiwe, abareka arakwegera ingorane n'abariwe n'ibyo atunze. Yesu atugirire neza. Barajabuka mu gitondo buca abanyegiputa imfura zose zapfuye. Hanyuma mu gicugu niho bavayo, baragenda barasohoka. Farao arabarekura baragenda, bahagurutse mu ijoro barasohoka baragenda. Bageze mu butayu bahazenguruka imyaka myinshi, bagwana intambara nyinshi cyane. Bona sifiwe sana. Bagwanye intambara nyinshi bari mu nzira kugira ngo batabandanya badakomeza. Ariko ikintu ushaka ni giki, ngo Imana igenda ibarungikira izindi ngabo ngo irungika amavubi bariko baragwana n'abansi babo. Amavubi akabakubita, umuntu bakabona arahenutse, umusirikare arahenutse, batabona ikimwishe, ivubi rikaza rivuye mu ijuru rikamukubita. Ni naco ngo Imana yakoresheje igihe ngo Abisirayeli bariko baragwana intambara, bayita ngo ni intambara y'imisi 8, ni imisi 8 canke 6, intambara y'imisi 6. Igihe bari bamaze gufata igihugu kuva muri 48, hari intambara ngo baje kubatera ibihugu byose by'Abarabu, za Iran, za Libani, za Syria, biriya bihugu byose by'Abarabu, za Gaza, Egypte, bihugu byose by'Abarabu ngo birakorana bigenda kubatera. Bagiye kubatera bari bakeya, bafite igisirikare gito kitagira imbaraga, kitariyubaka, badafise ibigwanishwa. Ngo muri Misiri hari indege 300 zigiye guhaguruka zose zidugire rimwe Yerusalemu, zihahindura umunyota. Abandi bazana amaguru, bamwe bava iburyo, ibumoso, epfo, ruguru, barabacikuza impande zose. Ngo bageze mu butayu, sema mina, Abisirayeli bake bafise imbaraga nkeya, bafise ubumenyi bukeya, ariko bafise Imana muri bo. Oh mana we, bafise Imana muri bo. Ngo abanyegiputa n'abandi bantu bari baje uwo munsi baje kubatera, ngo babonye ikintu kimeze nk'ikivumbuzi mu butayu. Murazi ko hari umusenyi, ngo haza ikintu kimeze nk'ikivumbuzi kikwega umusenyi kiwubika kuri izo ngabo. Abariko barasa babura iyo baja niyo bava. Abisirayeli barabahwikira. Uwo mwanya indege zihita ziguruka zinjira muri Misiri indani, ziraturira ikibuga cy'indege, baragiturira cyose. Uwo mwanya Egypte bagira bayifate. Oni ikireduza ibiganza ati muhagarire aho nyine mugeze.
Haleluya. Nimuhagarare aho nyine mugeze, kuko igihugu cyose n'atari bwafatwe hose bari bagiye kuhafata. Oni kiduza ibiganza bati turabinginze. Kandi murebe, oni nibaza ko Misiri n'ibyo bindi bihugu byose biyegeranya ngo bajye gutera Isirayeli, batari bari oni tari kirabiraba, yari kirabireba. Ariko babonye bagira bafatisha intoki, baduza ibiganza basaba imbabazi. Ikizokiza abansi bawe nuko bazoduza ibiganza bagasaba imbabazi, bakemera ko batsinzwe. Ataruko Imana yanumye ngo ndababwire iri jambo, mwagomba kugwana n'abansi banyu. Ikizobakiza nico Imana yambwiye, ngo ikizokiza ujya muntu akugirira n'abakwica, akuroga ijoro n'umurango ngupfe. Ikizomukiza ni kimwe, nuko azokwemera agatarika ibiganza akakira Yesu agakizwa. Ataruko arinze ngo murabyumvise mwamuvuze haleluya. Ikizomukiza ni kimwe, nuko yemera kwakira Yesu akemera Imana yawe cyonyine. Ataruko barapfa ntankeka. Sema haleluya.
mu minota itari myinshi tugomba gusenga. Bibiliya iravuga ngo Imana ibwira Mose ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagire gute, bagende, ngo kuko abanyegiputa babonye batazokongera kubabona ukundi. Yesu ashimwe. Igituma nababwiye ngo muzane passport, agafoto ka passport akaba gashira kuri murekarengane, kuri karangamuntu, kuri laissez-passer, kuri passport yawe, siko bashirako. Ora Imana agomba kukurenganisha ibyo Satani yari yaranse kurengana. Imana yagomba kugushitsa aho Satani yari yaranse kugera. Sema amina. Benshi muri mwebwe amafoto yanyu ari ku bihome by'inzu z'abapfumu n'abarozi. Turayamanura tuyakuye mu izina rya Yesu Kristo. Tuvuga amina. Turayamanura tuyakure. Benshi amafoto yabo ari mu nzu z'abarozi z'abapfumu barayabatwaye. Hari abayitangiye, hari abayatangiwe n'abandi bantu. Uri ahantu bagukontorora uko bashaka, bakujyana iyo bashaka. Uragenda ugiye kwinjira mu kintu bakakugarura bakagukwega kubera ko baragufise. Imana yagusezeraniye kuja i Burayi, byaranse kugenda. Imana yagusezeraniye kuja hanze, byaranse kugenda. Hari ibihome. Imana iragomba kuguha muri karengane mu izina ryande cya Yesu. Abana bawe, umuryango wawe utegeza kwinjira amasezerano yawe. Ifoto yawe bakoreye ko bakayihamba, bakayishira ikuzimu, bakayishyira muri toilette, bakayishyira mu mayira abiri, ahantu hose bayishize turayivanayo. Dusenge twese. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uhoraho Mana ihambaye, uhoraho Mana igira neza, uhoraho Mana ishoboye, uhoraho Mana igira neza. Turasenge aba bantu Satani yazibiye, Satani andetete. Ndumva ubushobozi bwatanguye gukora, ndumva ubushobozi bwatanguye kugendagenda mu bantu. Imbaraga zidakontorogwa ziraza kumanuka ku bantu. Senga ndugu yangu, senga. Ubushobozi bwatanguye kugendagenda, wowe senga. Ndaza kukubwira iyo foto nyine tuyigenza mu kanya. Data mu izina rya Yesu Kristo, uhoraho Mana ihambaye, uhoraho Mana ishoboye byose, uhoraho Mana ikiza, uhoraho Mana ihindura amateka. Turasengeye bano bantu, turasengeye buno bwoko, turasengeye rino hanga. Mana babohore, Mana bugururire, Mana bacira inzira, Mana bahindure amateka, Mana bahindure kazoza. Ibyo Satani yakoze, ibyo abarozi bakoze, ibyo abapfumu bakoze, ibyo abanyamareba bakoze, turabitesheje agaciro. Tuterebo tilanda la mandesi kitaya, turabitesheje agaciro, turabitesheje agaciro, turabimenaguye. Yesu. Mu matelefone, telefone wezo guteza ibibazo. Izina rya Yesu Kristo, senga hamagara Imana, senga hamagara Yesu, senga hamagara ubwiza bw'Imana. Iyo foto ahaniri, iyo foto ahaniri, iyo foto ahaniri, iyo foto ahaniri, iyo foto ahaniri yavayo aho bagushize, aho bakugaraniye. La aho urugendo rwawe rwugariye, aho promotion yawe yugariye, aho visa yawe yugariye, aho abana bawe bugariye, aho umugabo wawe yugariye, aho umugore wawe yugariye. Yebo sheketeremando. Uyu munsi ni wa munsi. Iyi saha ni ya saha, uyu mwanya ni wa mwanya. Iki ni cyagihe cyawe. Ndakumva mpemu yera. Teba shaka talado, yeba sheke telemo, iya shika. Senga
isura yawe barayangirije, ishusho yawe barayangirije, cyubahiro cyawe baracangirije. Senga, 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 garuza ibyawe. Senga, garuza ubuzima bwawe. Senga, garuza inyenyeri yawe. 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 Senga, garuza umugisha wawe. Senga, garuza umugisha wawe. Senga, garuza amasezerano yawe. Nimba udafise ifoto, fata identite iriko ifoto. Niba udafise ifoto, fata akarangamuntu iriko ifoto. Yesu Kristo, Yesu Kristo, ibyawe biragaruka, ibyawe biragaruka, ibyawe biragaruka, ibyawe biragaruka. Urugendo rwawe ruruguruka, urugendo rwawe ruruguruka, umugisha wawe uruguruka, umugisha wawe urabohoka, ibyawe birabohoka, bitegerezwa kubohoka. Abo barozi baguhanze mu kinogo, abo barozi baguhanze mu kinogo, urapfayo, 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 urapfayo. Fasha abantu hariya hepfo, watumishi wa Mungu, simusaidie watu pale chini. Yesu, senga, senga, dugana uwo muntu, dugana uyo muntu. Dugana uwo muntu imbere, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Senga, teru uyo muntu mumukuri hepfo mugisha, mumukuri mudugana kuri podium. Urapfayo, 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 urapfayo. Gizo mbaraga zamaze kumanuka. Reka gusamarira abandi, reka gusamarira abari impande yawe, reka gusamara, reka gusamara, reka gusamara, reka gusamara. Atura amajambo, atura amajambo, avuguruza amajambo bavuze ku iyo foto yawe. Aya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 . Iyo ni laissez passer, iyo ni laissez passer yawe, iyo ni laissez passer yawe, iyo ni muri karengane yawe. Oh la 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 la. Mana yakuvuze ko byinshi ariko byaranse kubigerako. Mana yakuvuze ko amasezerano menshi ariko byaranse kuyagerako. Yesu, 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 Yesu. Chebo shekete kete kete kete. Li 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 li. Harabatangiwe inka, harabatangiwe inkoko, harabatangiwe impene, harabatangiwe intama, harabatangiwe ibintu binabiriya. Imana irakubohora, marayika arakubohora. Izo ntama n'izo mpene n'izo nka, izo nkoko, birateshwa agaciro, birateshwa agaciro. Mariage yawe barayiboshe, mariage yawe barayugaye. Jesus, fata iyo foto yawe yishire ku ruhanga rwawe gutyo. Urabona ingene nagize ifoto, urabona ingene nayigize. Ahari isura ya tepashakos. Humiriza amaso yawe, humiriza amaso yawe, reka kundeba. Repashando sekos riterminiasika. Guhera kakanya ubonyen, 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 ubonyen. Yenyenyeri nigaruke.
ubunyene iyo foto yawe aho bayijanye, iyo sura yawe aho bayijanye, umuntu mbona yicaye adahetse umwana canke nk'uwibungenze, ariko ubundi pepa shataya hari ikintu Imana irakura kuri wewe. Isura fasha abo bantu, fasha abantu mubatero maduze hejuru batavunagura intebe. Nguyo muriro uri kuraba nde, uri kureba he? Tero abo bantu mubakuri inyuma batatuvunagurira intebe, mubakuriye mubaduze hejuru abadayimone. Tak hey tak tak tak. Okay, kumiza kiyo foto. Tak tak. Nguyo muriro, nguyo muriro, nguyo muriro. Rimwe, kabiri, rekura n'ingoga. Gumiza kiyo foto. Ndakubohora kakanya nyene, ndabohoye amasezerano yawe kakanya nyene kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Rimwe, kabiri, gatatu, toka. Achia katika jina la Yesu. Achia katika jina la Yesu. Achia katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Fire! Fire! Kwa jina la Yesu. Fire! Ngakio telefone mwana mwifate. Fata telefone mwibike misakoshi. Tak! Hingene bariko barandeba abasha. Uri kureba nde? Uri kuraraba nde? Umuriro reparadi de dos secus. Fire! Inawasha moto. Iyo nyenyeri yari yarazimye. Iyo nyenyeri y'umugisha wawe yari yarazimye. Iyo nyenyeri y'umugisha wawe yari yarazimye. Uyo murozi yari yaragutwaye inyenyeri. Yari yaragutwaye ibyawe. Kwa jina la Yesu. Rekura. Fire. Kwa jina la Yesu. 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 Yeah. Yes. Yes. Fire. Umuriro. Umuriro. Shira kako gafoto. Muceceke mwese, muceceke.
ceceka. Isura ya turayigaruka. Ceceka. Kumiriza amaso, ceceka. Uyo muzimu barungitse baciye muri iyo foto yawe. Uyo muzimu barungitse baciye muri iyo picha yawe. Ubunyene fasha abo bantu. Ubunyene bararekura ibyawe byose, bararekura umugisha wawe wose, bararekura umugisha wawe wose. Jesus, umuriro utagira ukuntu twawuvuga wamanutse kuri wowe. Teruye umuntu mumwegeze hano, teruye umukobwa mumwegeze hano, mumwegeze hano. Umuri ehengene bareba none uri kuraraba iki hirya yawe, nuri gusengera abandi. Ni gitangaza ntushobora kuba delivery mu gihe urimo gusamara. Hari abantu barungikiwe ingwara zo mu mutwe, zo mu maguru. Hari abantu barungikiwe ingwara biciye mu ifoto, bakurungikira ingwara biciye muri iyo foto. Muri aka kanya wa foto watwawe. Ubunyene garuka, ubunyene garuka, ubunyene garuka, ubunyene garuka. Paka hari abantu bumva bariko baratakaza ingufu. Ndarekura umuriro muri urwo ruhanga rwawe, kuri iyo sura yawe, kuri iyo shusho yawe, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Subiza ishusho yiwe uyu mukobwa. Subizwa isura yawe, subizwa ishusho yawe, subizwa, 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 subizwa. Fati umumama, mufate. Ubunyene gumizako iyo foto ushireke ikiganza, ibyawe biriko biragaruka. Ubunyene mvuze ngo rekure uyu mumama, ubunyene mvuze ngo murekure. Tak 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 tak. Mumujane hari, mujane hari. N'abadamu bari ngaho boza kudufasha, n'abakobwa bari ngaho basenzi boza kudufasha. Mujane rimwe imbaraga zizura kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Iyo foto y'uyu mudamu mwaja
iyo foto y'uyu mudamu mwatwaye, rekura 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 aho washize ifoto, gumiza kikiganza. Tak tak, vayo mu kinogo, vayo mu kaburi, vayo. Taka shusho yiwe iri kure. Ndategeka ndategeka, taka taka, achia kwa jina la Yesu. Taka taka, rekura. Fata ko gafoto wewe washize mu ruhanga, gashire mu mutwe, mu gitwariro, mu gitwariro, mu mutwe, taka taka taka. Abarozi bariko baratsindwa. Mujane hari kwa jina la Yesu. Ninaachilia moto, nguvu za Jehova kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Shusho yiwe mwatwaye, shusho yiwe mwatwaye, ishusho yiwe mwagiye kuvugira kamajambo. Rimwe rimwe, kabiri, gatatu, rekura. Wafotoye muba mucumita ishinge, nyivuga ubunyene rekura iyo foto, nyivuga ubunyene rekura iyo foto. Toka katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rekura rekura ubunyene, 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 umuriro, kura ivuye mu ijuru imanuke. Ngaho barirutse, ngaho barirutse, ngaho baratekeye, ngaho barirutse. Zani gitenge, zani gitenge, zani muzu, mwambike. Taka taka taka, kwa jina la Yesu. Taka ubunyene, taka taka, muriro, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, izina rya Yesu, izina ry'ububasha, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa hiyo mwana, abandi muri yicaye basha muri yicari,
muriyicariye kwe kwa jina la Yesu. Wa murozi wamutwaye isura yiwe, wa murozi we wamutwaye isura yiwe. Taka 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 taka. Vayo kuzimu, vayo muri ico kinogo, vayo muri iyo sandugu. Toka 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 toka. Mumuhagarike. Toka. Vayo. Vayo. Rekura. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tak. Fasha uyu muntu. Tera umuduga nari hejuru. Tera umuduga nari hejuru. Fayo. Mumuterure, mumuterure. Tera umuduga nari hejuru. Bafashe umujana. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wa murozi we rekura uyu muntu. Rekura uyu muntu. Rekura, rekura. Taka. Rekura ningoga. Yel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 
Kwa jina la Yesu. 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 Tak. Tak. Mumuterure naba mufashe muterure. Turamujana. Turamujana hali hejuru. Mwe muri yicariye ngaha anya, muri yicariye muratekanye. Ha? Muri yicaye muri tekaniye mwebwe ngaha muri yitekaniye. Nta bibazo mufise. Vyarakemutse vyaraheze. Mu bushobozi bwa Yesu. Mu bushobozi bwa Yesu. Rangwi ngwino hano. Ngwino hano Rangwi. Abantu mu bushobozi nahawe n'Imana, mureke kundeba nacu ndebamo. Mu bushobozi nahawe n'Imana, mu mbaraga nahawe n'Imana, ndategeka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ibyo bagutongereye ko bigaca byataka umubiri wose, bigaca byataka umugisha wawe, aka kanya nyine ndategetse, niba biri mu mutwe fasha ujya muntu ari inyuma, niba biri mu mutwe umuriro umanuke mu mutwe, niba biri mu nda umuriro umanuke mu nda, fasha ujya mwana hajya.
fasha uwo mwana mumudugane abasenzi mumudugane hariya hejuru mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Kubiza ikiganza ku mutwe mu gitwariro hari ya foto. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, kwa jina la Yesu, jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, jina la Yesu. Hariko haraba ibintu bikomeye mu isi y'imwe. Tak mwegereze fasha abantu gusengera abantu we. Tak tak ibyo bisazi bagutongerereye. Tak baricaye mwamuricaye nofata inkoni nk'abashishu abashishu. Tak 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Mugire ibiganza gutya, mubigire gutya, hanyuma wishire ku mutwe. Ari ya foto ya telefone ishire hasi ntimeneke. Mu bushobozi na mu bushobozi na uyu munsi wa Mungu hari abantu batanguye kumva ibintu mu mitwe yabo byirukanga, batanguye kumva ibintu bigendagenda byirukanga. Shira ku mutwe ibyo biganza, kora nk'uko nababwiye, kora nk'uko nabibabwiye. Ngiye guharura, ndavuga rimwe uvuge Yesu, ndabivuga inshuro 16. Urabivuga cyane. Rimwe pashekos, kabiri titapaya dasika, he he, gatatu, he, kane, he, les dos secos, tano, tandatu, bimwe biraza guca mu kanwa, ibindi bice mu maboko, ibindi bice mu birenge, ibindi bice mu nzara, ibindi bice mu matwi, ibindi bice mu mazuru, ibindi bice mu maso. Ariko hari daimoni za gusohoka. Turasemera igindwi. Fasha uyu muntu hariya. Turasemera iry'umunani. Terebo. Turasemera icyenda.
icumi. Aha, hari abantu batangiye kumva ibintu bibaca mu matwi, bibaca mu matwi, amatwi yabo ariko arazibuka ukuntu. Cumi na rimwe. Cumi na kabiri. Haha. Cumi na gatatu. Dusigaje gatatu kanyuma. N'ibisazi biriruka bitekera. N'ibisazi biriruka. Murabona abantu biruka. Asenzi gusa mube hafi abantu. Tugiye gusomera irya 14. Pashe kosi yado. Dusigaje kabiri. Tugiye gusomera 15. Fasha abantu hariya hepfo. Tugiye gusomera ibijyanye. Witegure, witegure kuzuka. Tugiye gusomera ibyanyuma. Ngaho baziboroheye mu izina rya Yesu. Amashyi menshi ku Mana yacu. Sindababwira kwicara. Tuvuge haleluya. Kandi haleluya. Kandi haleluya. Ifoto bari baratwaye ahiri yatswemo umuriro, yatswemo umuriro, isigaye atacu maze kuri bo, nta gaciro gifise. Ibyo bari baragutongereye ko byose ngo ntuzoshikako, ugiye kubishikako. Tuzamuye kandi haleluya. Dukomere amashyi Imana mu izina rya Yesu. Dukomere amashyi Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amashyi menshi ku Mana yacu. Ushobora gufata ituro ryawe. Zana icyo giseke hano. Zana icyo giseke hano hejuru, ikindi mugishire ngaho hejuru. Fata ituro ryawe. Fata iryo shikanwa ryawe. Fata iryo shikanwa ryawe ryo kubohoka. Fata iryo shikanwa ryawe rikwinjiza mu byawe. Utera intambuko ushire muri iki giseke.
Imana ikugirire neza. Umwe wese ufise ifoto mu biganza afate n'ituro, urengana uko ringana kose, hari icyo riza kuvuguruza. Rengana uhaguruke utere intambuko. Uwafise envelope ataratanga arashobora guca yizana. Hari umwana yagize accident, ntituzi ko ari uwo ngaha, sinzi uwo mwana ko ari uwo bamuzi. Hari umuzi, sinzi ko umuvyeyi we bari ngaha yagira isanganya ari yamye barabara, ntituzi ko ari uwo ngaha canke yoba yaravuye ahandi hantu. Nyina wiwe ntari hano, nyina wiwe ntari hano, nyina wiwe ari ngaha ntari hano. Ni muyikwege iyo foto, ni muyikwege. Nyina wiwe sinzi ko yoba ari hano. Nyina wiwe ntari ngaha, nibaza ko aba yamubonye. Abari bayizanye nibababwire ko atari uwo ngaho uyo mwana. Sawa, musubire mu bibanza. Abari bazanye iyo foto, nyina w'uwo mwana ntari ngaha cyangwa papa wiwe, uwo mwana si uwo hano. Okay, masha ukuramo. Kandi tunabasaba abantu muba mufise abana kubagumya mu barungi kariya muri Sunday. Birashoboka ejo ugasanga umwana waracomotse agiye hanze agize ikibazo. Uyo mwana si uwo hano. Uwo bayatwaye envelope gera mukurikirana ikibazo kiri hanze. Uyo mwana si uwo ngaha.